kaze mwese muri kiganiro cyanyu begwa nkuko mubibona ni beza usibye ko bafise Emilio badashaka kuduha ni beza cyane ni beza vraiment kuri ikote nicaranye na Afrika naho ni Arsène bakaza etayereka bivuge nimwivuge muce munatubwiye amafaranga mwayashitse kandi watuvuze weje kutuvugana yisi byarangiye banababwira ingene bareha kila kitu bikabaje Jenny twadushimira Rika Delicia mima 1m72 ofisi myaka ingahe ofisi myaka 22 bon Brarudi ico kibazo kirakenewe kubera gikenewe ico bishobora tubaza imyaka tumenye nimba y'amafaranga wabonye yakwiriye je nawe mu millionnaire akenza nashaka kumbwira neza yari amahera je mu yandi yari bonus Rika mugabo naye Rika n'ubwambe bo nayishaka ndababaze aba n'abatumigwa bacu bari barabonetse muri competition iheruka bariko barondera best male and female model ya competition ya Primus Brarudi basohora Primus Black kuri uwo musi batoye umuhungu umwe n'umukobwa umwe babaha amafaranga miliyoni imwe amafaranga yankotse ku mutima so ndababaze experience yari imeze gute mwari mumva bimeze gute genre how was the event for you mwumva bimeze gute murose Emilio kwera gutambuka 10 seconds karambabaje ndagusuhuje ndagukuye ko ndagusuhuje cyane bon je nari niteze twe twagiye gutambuka nkuko dutambuka amadefi asanzwe duko ndivuga je nagiye gutambuka nkuko ari ibintu bisanzwe kujya umuntu nyine avuga ati je ntibiza kumitamba rero ivyo nambaye ndambaye banyambitse nambaye neza ntegerezo kwereka abantu no kubemeza yuko nambaye neza bavyumve kandi babibone hama experience byari biryoshe cyane kubera ko vraiment marano twe twiteze ntabibara tubwiye ko rero tubwiye ko baza gutora best male na female model mugabo ntibari batubwiye yuko aza kuronka prix nk'iki rero byari bitangaje gose kandi byari biryoshe gose kumva yuko ari wowe utowe muri benshi ko twari benshi ego ntivyari bishasha kuri jewe ego gusa byabaye ibintu kuba twaronse kajya gashimwe byari ibintu bitangaje ubundi twabikora dukoranye igihe kinini twari dusanzwe tubikora bisanzwe mu buzima busanzwe twaramenyeye gusa rero kuba twaronse kajya gashimwe cabaye ikintu nibaza ko no kubandi bizotuma babikunda ko twese twarabikora ariko ntibarakubaza ikintu maze kwironkamo kinini ya niki kugerageza kuvuga ivyo maze kwironkamo mu gubu ko ari ibintu biboneka bigaragara twibaza ko nabandi bazobikunda bakumva ko ari ikintu bazoharonka ego kaba akazi nk'akandi mubundi buzi tubona nk'aba artiste bandi nk'abaririmbyi ego mwari musanzwe mukora muri agence Umuderi Agency imaze igihe kingana gute mwari mumaze igihe kingana gute muyikoreramo je ni kuva 2018 ninjiye muri casting menga hari muri juin batari juillet ninjiye muri casting babafashiki nk'umuntu ashaka ejo n'ejo bundi kuba mannequin aravuga ati okay nkeneye agence cyangwa ashaka gukora independently wenyene why muja muri agence bibafashiki mungukiki bon je novuga yuko en fait urumva igikorwa mukoreye hamwe kiraduga cyane gusumba yaho kwikora n'urumwe agence iratuma muduzanya mwese kandi murungurana ubumenyi muri hamwe muri abamannequin mukora ikintu kimwe mbwa ibintu mubibona kumwe murungurana ubumenyi murungurana kuduzanya ego agence iratuma uba donc iraguha visibilité iraguha kuja ku marché international kuko hari igihe ushatse kuja ku marché international bakubaza agence usanzwe urimo bigagupermeta kuronka amachance menshi kubandanya uja kuri marché international ivyo ndabishigikiye rero muha encouragement abandi bakore muri agence begera ama agence nk'umuntu nkanje shaka kumenya gutambuka nk'ukurya atambuka oya avare kuri umuntu ashaka kwera gutambuka nk'utambuka ndavyigira he ndasavye je novuga bisaba uronke umuntu abimenyereye
amaze kuja kuri terrain kenshi gashoboka kandi apana ko uraba ku bantu ku bintu byo ngaha mu Burundi gusa umuntu araraba no hanze kuntu batinga kuntu badefira kuntu bameta en scène ibintu bambaye bameta en valeur ibintu bambaye byose birakenewe cyane donc novuga ko uza uri inspira kuba mannequin buhanze barabizi ko usa professionnel donc urabona umuntu abizi gose biratuma uvuga uti nanje ndashaka kumera nk'ujya frère wewe wigiye kurinde tumukurikira wonyene jewe bon just novuga ngo hari umuntu ari specifique nigiye ko cyane kwa ko je kuva kera jewe bamye bakunda kumbwira ngo tabuka wishima utamubiki bakera niko nakuze bambwira niko nakuze bakunda kumbwira ngo uratambukana wese agafite gutambuka wese amafite rumva banje nakunze ndabyumvuko rero nararonse amahirwe y'ukumenyana no kuja mu agence kumenyana n'abantu babizi batuma bamfasha kuduza ibyo nahise byari bisanzwe bindimo byari bisanzwe biri mu maraso sasana donc abantu musanzwe mugira ivyeri ariko murumva abantu mutazigira sinzigera mu kwego baronse kibazo nzi abarundi twese turindiriye kumva ajya amafaranga Arsene imigambi yafitiye for iyi department ya fashion for this industry niyi umuntu akenera gukora shooting umuntu akenera gukora n'ibindi bitandukanye bijanye no modeling si byose umuntu yovuga ariko umuntu agira project zitandukanye yego donc twizere yuko azosubira kugaruka muri iyi modeling yandi mu gihe no kubona amafoto meza ngira safsari nawe twizere ko byinshi ego cyane je narakunze yuko Brarudi yafashe this initiative cyane yuko it's a time yuko bashobora kudufasha kuduza the department the industry ya fashion mu Burundi cyane yuko nta bantu benshi bari babiha valeur so inyuma y'iki gihe babahaye audience babahaye opportunity yo kuboneka hanze mwumva yuko ari giki mugiye gukora ari giki mwokora namwe nk'abamannequin kugira ngo ibi bintu batanguye bibandanyirize ko cyangwa kugira ngo nejo bundi badagize ico bakora mwebwe mwogumana iyi spotlight gukora kuba baraduhisemo tukaronka iyo chance yo kuduhitamo ivyo dufise twe twaragerageje kugaragaza ivyo dufise kugira babone yuko natwe dukora twibaza ko batokwidoga antuka twarakoze ibishoboka ko dushoboye kugira ibintu bise neza twibaza ko no hanyuma ahubwo bizotuma turondera canke bakarondera abagenzi bacu bakora ivyo twe dukora kubera ko antuka twaragerageje ko twe twari dushoboye kandi n'ubundi nibadutuma ko turahari tuzokwitanga ko dushoboye mbere yuko mpeze nambitswe na yuko ko brand no haguruka ariko mpagurutse na kamera yo have ipasuka ariko nambitswe na yuko ko brand turabashimira naho ko bariko baradufasha guteza imbere ikiganiro no guteza imbere fashion twashimira namwe muri ko murakora ivyo meko murakora tukabifuriza gutera imbere kurusha anye nabandi bamanike bicaye mukore ejo ni heza kini kiganiro begwa uri imbere yanyu na nayizo twaye masabo. Thank you very much for joining us. Ciao ciao.